Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije turabaha ikaze kandi mu kiganiro Go Deep. Iyi ni episode ya 17 tugomba tujemwo kugira ngo dusubire twinjire mu mizi twige ku vyahishuriwe Yohana. Umutumire ni Aime Kazimire Harerimana. Kaze kandi Aime. Murakoze cyane. Yego. Turashimiye Imana itwemereye kongera kubandanya dusangira amajambo yahishuwe muri iki gitabo. Yego. Nkuko twabibonye ko ivyahishuriwe Yohana ari ibintu bitanyegeje, ari ibintu umuntu wese ashobora gutahura. Umuntu yatwandikiye atubaza mu kiganiro giherutse twavuze ngo araryohorwa. Ngo iryo jambo risigura iki? Kuryohorwa ni kurushiriza. Gutanga insobanuro iryohowe yumvikana. Yego. Umuntu wese ashobora gutahura, umuntu wese ashobora kumva. Yego. Nanje nk'umuntu yaranturumbukiye naramubwiye nti iryo jambo uko genda ritahura ni uguha kanovera birenze. Nca ndamuha akarorero ku inzu iyiriko yubakwa hariho des travaux bita ngo travaux de finissage. Ntihajya baba bariko barayiryohora. Jeho no banishiye neza. Birasa n'ivyo wamubwiye mu rurimi ruryohowe. Yego. Wamubwiye mu mvugo ishobora gutahurika. Vyoroshe. Imana iguhezagiye. Amin. Ubuheruka twabonye igice ca nyuma c'igice ca gatandatu c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Aho mu gusozera ca gatandatu canke ca gatanu. Igice ca gatanu mu mpera yacu. Yego. Aho twarangirije ku murongo wa 14 tukabona ingene abakuru 24 Yego. bikubita imbere y'Imana bayisenga. Tubona n'ibinyabugingo ingene bitera indirimbo bikaririmba mu ijuru. Yego. Bibwira Imana ngo Mana birakubereye. Yego. Birakubereye. Ubu rero tugomba tuje mu gice kigira gatandatu c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Yego. Muri iki gitabo uhereye mu vyahishuriwe Yohana bivuze ngo igice ca gatanu twarakimaze cose. Aho tugiye gutangura igice ca gatandatu. Nkuko vyama rero dutanguza isengesho hanyuma twinjire mu kiganiro. Murakoze cyane. Yego. Mana turagushimiye. Uri Imana nziza yo kwizigirwa. Abakwizigiye abagufise barahiriwe. Ntaco bazogukenana. Uri Imana y'amahoro, uri Imana idukunda kandi Imana itubabara. Turashimye ingene wamubana natwe ukadufata ukuboko ukadushoboza kugira ngo dushobore gutangaza ivyanditswe muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Bana natwe Mana kandi uhezagira umuntu wese yumva ibiri muri kino gitabo, uhezagire n'umuntu wese asoma ibiri muri kino gitabo, umuha umugisha nk'uko wabisezeranye. Natwe udufata ukuboko utugire neza muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Kaze. Mu gice ca gatandatu c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana turabona mu gihimba ca gatandatu turasangamwo igihe gitangurira indondoro ikomeye y'imyaka 7 iteye ubwoba. Iyo ndondoro irakomeza kuboneka gushika no mu gice ca 18. Igituma abantu bahora bavuga ngo igitabo c'ivyahishuriwe Yohana kiragoye gutahurika ni iki gice tugezemwo. Uhereye muri iki gice ca gatandatu kugeza mu gice ca 18 tuzobona ibintu uri kurasoma umenga birateye ubwoba. Tuzobona ibintu umenga ntibitahuritse. Ariko nkuko twabonye ko iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana atari ikintu kinyegejwe, tuzogerageza kugira ngo umuntu wese ashobore kubitahura. Imana yacu nishimwe. Umurongo wa mbere w'iki gitabo uvuga ngo mbona umwagazi w'intama yamena kamwe muri twa dushashara 7. Mu Kigiriki bavuze ngo mu gihe yamena kamwe muri twa dushashara 7 tumatanije ca gitabo, numva ijwi
numva kimwe muri vya binyabugingo kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Mu Kigiriki bongeye ko ngo ngwino urabe. Mu gihe umwagazi w'intama yamena kamwe muri twa dushashara, umwagazi w'intama amaze kuronka ca gitabo yaciye atangura urutonde rw'igikorwa cyo kumena udushashara twagumye amabanga yabayeho mu bihe. Uko yugurura agashashara kamwe kose ibikwiye kuzobaho hagati y'ukunyakugwa kw'ishengero no kuza gushira ubwami bwo kuganza imyaka 1000 vyaca bihishurwa. Twibuke ko iki gitabo Daniyeli yari yaraceretswe. Mugabo igihe Daniyeli yacerekwa yagomvye kumenya ibiri muri ico gitabo. Hanyuma arabwirwa ati yewe Daniyeli si vyawe, birafise igihe vyashingiwe. Ubu rero igihe kirashitse, umwagazi w'intama w'Imana ariko aramenagura ibimatanishije iki gitabo. Ngo numva kimwe muri vya binyabugingo kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo ngwino urabe. Agashashara ka mbere kamaze kumeneka, umwe muri vya binyabugingo vyo mwijuru bine biri imbere y'intebe y'Imana kiravuga. Ubutumwa bwaco buroroshe mugabo kandi burakomeye. Kivuga ngo ngwino kandi nurabe. Mu Kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo ershu, risobanura uko vyakurikiranye. Ubutumwa rero buhawe uwa mbere agendera ku ifarasi. Ubu harageze ko kuriwe kugendesha iyi farasi akurikirana amateka y'ivy'umuntu uko bizokurikirana. Harageze ko bitangura uko vyagiye bikurikirana. Umurongo wa kabiri havuga ngo mbona ifarasi y'igitare kandi uyicaye ko yari afise umuheto, ahabwa igitsibo, agenda anesha kandi ngo yame anesha. Mbona ifarasi y'igitare. Iyi ndondoro yakuwe muri Zekariya igice ca mbere n'umurongo w'8 n'igice ca 6 n'umurongo wa mbere kugera ku murongo w'7. Mu gihe ca Bibiliya ifarasi cari igikoko c'intambara nkuko tubona muri Yobu igice ca 39. Ifarasi yera yatwagwa n'umwami mu bikino vyo kwigina intsinzi yamaze kunesha. Nkuko agashashara ka mbere rero kamaze kumeneka, umwami w'inkomezi azoca aboneka. Uyu rero si Yesu Kristo, kuko azoboneka ukundi agendesha ifarasi mu vyahishuriwe Yohana igice c'10 n'umurongo w'11 kugeza ku murongo wa 12. Uyu twabonye n'uzishiraho. Uyu ni Antikristo, azoza afise inkomezi inyuma y'inyakugwa gishengero. Nkuko tubibona mu gitabo ca kabiri Paulo yandikisha ishengero g'Itesalonike igice ca 2 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 12. Azoba ari igihe ca Satani co kuba ku ngoma. Kandi uyicaye ko yari afise umuheto. Umuheto mw'isezerano rya kera cari ikimenyetso c'inkomezi za gisirikare. Ni nkuko wovuga ko yari afise inkoho muri kino gihe. Usomye Zaburi 56 n'umurongo w'9, Yeremiya 52 n'umurongo wa 56, canke mu gitabo ca Hosea 1 n'umurongo wa 5. Antikristo rero azoza ari umurongozi akomeye mu kugwana nk'umusirikare. Ahabwa igitsibo. Igitsibo mu Kigiriki ni Stefanos, risobanura igitsibo c'intsinzi. Ni Yesu wenyene ashobora kwambara ico gitsibo
c'umwami, antikristo azohabwa inkomezi na satani kandi azonesha isi. Agenda anesha kandi ngo yamanesha. Iri ryungane rivuga ko uyu antikristo azoza azoza ararengana imitego, arengana n'iyindi. Antikristo azogenda anesha kugeza anesheje isi yose ikaba munsi y'ubushobozi bwiwe. Twibukanye ko muri iki gihe ca antikristo ishengero ryoryo rizoba ryanyakuwe igihe antikristo azoba ariko arakora ku mugaragaro. Imana yacu nishimwe. Umurongo wa gatatu w'iki gice uravuga ngo kandi amaze kugurura. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo amaze kugurura, ariko muri Bibiliya zacu havuga ngo amenye icya kabiri kimatanije ca gitabo. Numva ikigira kabiri mu binyabugingo kivuga kiti ngwino urabe. Kandi amaze kumena canke kugurura icya kabiri kiti ngwino urabe, maze umwagazi w'intama amaze kumena ishashara igira kabiri, ikinyabugingo caciye gitanga itegeko ryo gukurikirana kugira ngo abantu bose baze barabe babone ibibaye. Imana yacu nishimwe. Umurongo wa kane avuga ngo haza iyindi farasi itukura y'akagajo, uwuyicayeko ahabwa gukura amahoro ku isi. Mu Kigiriki bavuze ngo ahabwa ubushobozi bwo gukura amahoro ku isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Haza iyindi farasi itukura y'akagajo, yari amajambo abiri yo mu Kigiriki yakoreshejwe mu kuvuga iri jambo ry'ikirundi ngo iyindi. Ijambo rya mbere ni heteros, risobanura ngo ikindi kintu c'ubundi bwoko. Irindi jambo ngaha ryakoreshejwe ry'Ikigiriki ni alos, risobanura ngo ikindi kintu gisa n'icya mbere. Ifarasi ya kabiri yasa n'iya mbere, mugabo yari ifise ibara ritandukanye n'irya mbere. Ibara ritukura ryerekana iseseka ry'amaraso menshi cyane. Ahabwa ubushobozi. Ifarasi y'akagajo yahawe ubushobozi na Satani. Ubu bushobozi rero yahawe na Satani bwari ubushobozi bwo gusesa amaraso menshi ku isi, gukura amahoro mu isi canke gusanzaza isi. Yesu yaravuze ko imbere yuko haza umuhero hazobwiriza kubaho intambara n'ibihuha by'intambara, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 24 n'umurongo wa 6. Mu gihe c'intwaro ya antikristo nta mahoro azigera abaho kuri ino si, ahubwo hazoba intambara zicanacanako. Ibihugu isi yose yuzure intambara. Ijambo ry'Ikigiriki risobanura kwica risobanurwa ngo gukomeretsa nabi. Igihe c'amagume yo ku ntwaro ya antikristo kizorangwa n'intambara, ubugizi bwa nabi no kuvisha amaraso, nk'uko tubisoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 19 n'umurongo wa 2, Ezekiyeli 38 n'umurongo wa 39, hamwe na Zekariya 14 n'umurongo wa 13. Kandi gihabwa inkota ndende. Ijambo ndende mu Kigiriki ni megas, kandi risobanura kinini cyane. Nukuvuga Ikigiriki gifise amajambo abiri asobanura ijambo y'ikirundi inkota. Ijambo ry'Ikigiriki rya mbere ni lofaya, rikoreshwa mu kuvuga inkota nini canke icumu. Ijambo rya kabiri ry'Ikigiriki ni machaira, rikoreshwa mu kuvuga akabugita gato gusa
ibi bigatuma hakoreshwa kunyegezwa. Ijambo ryakoreshejwe aha niri rya nyuma. Antikristo azoza asa n'umunyamahoro, mugabo azoba anyegeje inkota nini ku buryo azozibura abantu akabatangaza mu gukora nk'uko Satani abigenza. Agashashara ka gatatu tukabona ku murongo wa 5 n'uwa 6. Ku murongo wa 5 havuga ngo, kandi amenye ica gatatu kimatanije ca gitabo, numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti, ngwino urabe. Mbona ifarasi yirabura. Muri Bibiliya iyi yacu bakoresheje ngo ifarasi y'agafyiri, kandi warayicayeko yari afise umunzane mu minwe, ariko mu Kigiriki bavuze ngo yari afise iminzane 2. Kandi amenye ica gatatu kimatanije ca gitabo kiti, ngwino urabe. Mu gihe umwagazi w'intama amaze kumena agashashara kagira gatatu, ikinyabugingo kigira gatatu congeye gutanga itegeko ryo gukurikirana neza kugira ngo babone ibiriko biraba. Mbona ifarasi y'agafyiri canke ifarasi yirabura. Ifarasi yirabura imenyekanisha inzara canke ikigoyi giteye ubwoba. Mw'isezerano rya kera ibara ryirabura ryakoreshwa mu kwerekana agahinda canke inzara, nk'uko tubisoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya 4 n'umurongo wa 28, 8 n'umurongo wa 2, no mu gitabo ca Maraki 3 n'umurongo wa 14. Uwari ayicayeko yari afise umunzane mu minwe. Mu Kigiriki bavuze ngo yari afise iminzane 2. Uwagendera kuri iyo farasi yirabura yari afise iminzane 2 mu kuboko. Mw'isezerano rya kera kurya umukate wo ku gipimo, kurya umukate wo gipimo vyerekana igihe kidasanzwe, aho ivyo kurya vyaba vyabuze kandi vyazimvye cane, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Abalewi 26 n'umurongo wa 26, canke mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli 4 n'umurongo wa 16. Ububi bw'ubwoko ububi bw'uko kunesha kwa Antikristo ntibuzana iseseka ry'amaraso gusa, ariko kandi buzozana n'ikigoyi c'inzara itigeze kubaho. Umurongo wa 6, numva hagati y'ivyo binyabugingo 4 nk'ijwi rivuga riti, ingero imwe y'ingano ni denariyo, kandi ingero 3 za buruguri ni denariyo, ariko amavuta na vino ntugire ico bikorako. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo ntubikoreko. Ingero imwe y'ingano ni denariyo. Ijambo ingero mu Kigiriki ni shwanix, kandi cari gipimo kingana ni pence. Iri jambo ryakoreshwa cane mu gihe ca Bibiliya bashaka kwerekana igiciro gikenewe kugira ngo umuntu afise akayabagu kagereranye ashobore kubaho ku munsi umwe. Ivyo biciro ni nk'uko natwe twavuga ati kilo c'umuceri, kilo c'ibi. Yes, n'ingero ni igipimo bakoresha kugira ngo bashobore kumenya ivyo umuntu akwiriye ku munsi. Ngaha bakoresheje ngo umuntu afise akayabagu gake ibishobora kumutunga. Birumvikana ko urazi ko haraba abantu bafise akayabagu keshi, bamaze kuronka igipimo fatizo ku muntu, biroroshe ko n'umuntu afise akayabagu keshi ashobora kumenya ivyo ashobora kongerako kugira ngo ahage. Idenariyo rero imwe yangana n'amapesi 4. Igihembo cagererwa umuntu yiriwe arakora umunsi wose. Pesi uca wumva ko yari unité de mesure bakoresha canke igipimo ngereranyo bakoresha kugira ngo bashobore guhemba umuntu yiriwe arakora umunsi wose.
nk'uko tubibona mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 20 n'umurongo wa 2. Igihe cy'ayo magume kizorangwa no guta agaciro k'ifaranga mu buryo butigeze kubaho, kandi umuntu azokora umunsi wose kugira ngo ageregwe ingero ikwiriye gufasha we wenyene mu kugura ivyo kurya akoresha uwo munsi wonyene. Ingero zitatu za buruguri. Buruguri niryo jambo bakoresheje mu Kigiriki, zigugwe denariyo. Buruguri vyari ivyo kurya vy'abakene. Sinzi wewe yuko wigeze kurya buruguri jiste? Oya. Buruguri je naraziriye. Ni ibiki kwandi? Nivyo kurya bahora baduha mu ntambara, mu gihe c'intambara. Babiduha twarahunze. Nivyo kurya bimeze nk'umuceri. Mugabo bikagira intete nini. Zigomba gusa na shokora. Zikagira kandi akamoto kazo atari nk'akamoto k'umuceri. Mu bisanzwe rero umuntu yarashobora kugura ingero zitatu canke zine za buruguri bivanye n'amafaranga uko yoba bishoboye. Umuntu wese rero yategerezwa gufungura ivyo ashobora kuronka kugira ngo agaburire umuryango wiwe bivanye n'ingene aronka ku munsi. Ariko amavuta na vino ntubikoreko, ntugire ico bikorako. Aya n'amategeko ariko arahabwa ugendera kuri ya farasi yirabura. Imbuto zitatu zari rurangiranwa muri Palestine zari buruguri, zari wino hamwe n'amavuta. Izi mbuto zitatu ziravugwa cyane mu gihe imbuto z'intete zo muri ico gihugu ziriko ziradondagurwa. Usomye mu gitabo cyo gusura mu vyagezwe 7 n'umurongo wa 13, 11 n'umurongo wa 14, 28 n'umurongo wa 51, hamwe no mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Hoseya 2 umurongo w'8 n'umurongo wa 22. Imisi yatanga wino ikenewe, kandi olive yatanga amavuta akenewe yo gutekesha. Uwo yagendera kw'iyo farasi yirabura yategetswe kutagira icakoze ku mavuta na wino, kugira ngo ntivyigere bibura ku bantu basanzwe arabanyunzi. Bakoresha ijambo rivuga ngo abanyunzi, bisigura ari aba bantu bari bamerewe nabi, bari bagowe, ibintu vyari vyaduze binyuma. Abantu bose bari ku rugero rwo hasi, kuko nuwaca amahera n'uzoca amahera muri iki gihe azoba ashobora guca amahera ashobora kumutunga wenyene ku munsi. Nta cari gitangaza rero ko amavuta na vino vyaguma biboneka no hagati mu bugaragwa. Amavuta na vino vyagira imizi ija hasi cyane kuruta ingano, kandi vyarashobora kwinanata bigahagarara mu bugaragwa kuruta izindi mbuto z'intete, nk'uko tubona mu gitabo c'Itanguriro 43 n'umurongo wa 11. Umurongo ugira 7 no tugomba turangirize ko iki gice c'uno munsi. Tukazoshishikara n'umurongo w'8 gushika ku murongo wa 17. Kandi amenye ica kane kimatana ico gitabo, numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti ngwino urabe. Kandi amenye ica kane, mu gihe umwagazi w'intama yarahejeje kumena ishashara rigira kane, ikinyabugingo ca kane categetse ugendera ku ifarasi wa kane kumviriza no gukurikiza ivyo yagira bwigwe. Umurongo w'8 rero no turangiriza ko iki gice c'iki gitabo, tukazobandanya kugeza ku murongo wa nyuma wa 17. Mbona ifarasi y'icatsi kibisi. Icatsi kibisi niryo jambo bakoresheje mu Kigiriki. Ariko muri Bibiliya handitse ngo mbona ifarasi benjutse, kandi uyicayeko yitwa Rupfu, kandi kuzimu nawe aramukurikira,
bahabwa ububasha ku kigira kane c'isi ngo bacicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko vyo kw'isi. Mbona ifarasi benjutse, mu kigiriki twabonye ko bakoresheje ifarasi y'icatsi kibisi. Iri jambo ibara ry'icatsi kibisi mu kigiriki ni kloros, kandi rishaka kwerekana umuntu yasinzikajwe n'indwara canke yapfuye. Mu gitabo c'Abalewi iryo bara ryerekana umuntu agwaye imibembe, nk'uko tubibona mu Balewi 13 n'umurongo wa 49, 14 n'umurongo wa 37. Ijambo ryacu dukoresha rya chlorine riva muri iryo rindi jambo ry'ikigiriki. Iyi farasi yonyene niyo uyigenderako yahawe izina, izina ryiwe ni rupfu. Kandi kuzimu nawe aramukurikira. Iri jambo kuzimu n'ahantu hazwi umuntu aja kuguma amaze gupfa. Rupfu si umufasha, yohereza ababazwa inyuma y'urupfu. Inyuma y'urupfu hari urubanza bacamwo bageze aho ikuzimu. Bahabwa ubushobozi bwo kukigira kane c'isi. Ubu bushobozi bwo kurandura bwahawe yagendera ku ifarasi ya kane yabuhawe na Satani. Ariko kandi Satani afise urubibe adashobora kurengana mu vyo ashobora gukora, bikagaragazwa n'iri ryungane nyene ko yahawe ica kane c'isi. Nukuvuga Satani ubushobozi afise si ubushobozi bushobora kumutuma ashobora gushika ahantu hose uko agomba, ashobora kubera ahantu hose icarimwe, ashobora gukorera neza nk'uko Imana ikora. Ariko tuzobibona ingene ari umuntu agenda yigana ivyo Imana ikora akabigerageza kugira ngo abantu badashikamye bashobore kumukurikira, ngo bicishe inkota. Ijambo inkota mu kigiriki twabonye ko ari rofaya, kandi rishaka gusobanura inkota nini ikoreshwa mu ntambara. Abantu benshi rero bazopfa ari inkurikizi z'intambara z'urutavanako muri ico gihe c'amagume n'inzara. Iryo jambo inzara mu kigiriki ni limos, kandi risobanura ikigoyi kinini c'inzara n'urupfu. Iri jambo urupfu naryo rishaka kuvuga mu bundi buryo indwara, ikiza rusange gishobora kuba arico kivugwa ngaha ko kizotera bigatuma habaho urundi rupfu ruza rwiyongereye ku bantu bazoba bariko baricwa n'inkota ya Antikristo. N'ibikoko vyo kw'isi n'ishamba ry'ibikoko naryo rizoshikirwa n'ico kiza c'ibizoba biriko biraba kw'isi muri ico gihe. Bizotegerezwa kwigaburira mu kurya imibiri y'abantu kubera inzara ikomeye izoba iriho muri ico gihe. Naha turangirije ikiganiro c'uyu munsi. Murumva ko tutanguye gushika ahantu hari ibintu bigoye. Abantu benshi bahora biyumvira mbere bakabona ko ari ibintu bidasobanurika. Ariko Imana idufashije tuzogerageza kugira ngo umuntu wese ashobore gutahura, twifashishije imirongo y'ijambo ry'Imana idufasha kugira ngo ivyo tuba turiko turavuga birushirize gutahurika, tubonye ico Imana yavuze iciye mu bavugishijwe nayo. Imana ihezagira abantu bose bashikara kudukurikira, tukaba tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Imana ibahezagire. Amina. Ariko gato je numvirije amafarasi cyane niyo yavuzwe muri iki kiganiro. Amafarasi numvise yashika ubwoko butatu, yavuze itukura, yirabura, havuzwe n'icatsi kibisi. Nta nimwe ivuga ko ivyiza nimwe, no niyo nganje nta ciza na kimwe kizorangwayo. Twibukanye ko izo bari inganje ya Antikristo. Kandi uko tuzogenda tubibona muri ico gihe Satani azoba afise ubutware yakopye canke yivye
busa n'ubw'Imana, kugira ngo rya jambo Yesu yavuga yuko muri ico gihe Satani azogerageza kuzimiza benshi mbere no mu batoranijwe, azogerageza no kwerekana ko afise ububasha, azogereza kwereka abantu yuko ivyo ariko arakora ari Imana iriko irabikora, kuko azoba ariko arakorera mu butatu nk'uko Imana ikorera mu butatu. Hazoba hariho Satani nk'Imana, hazoba hariho Antikristo nka Yesu, hazoba hariho n'umuvugishwa w'ibinyoma nka Mpwemu Yera. Muri iki gihe rero nta farasi n'imwe ishobora kuzosigura amahoro, kubera ko iki gihe kizoba ari c'ubutware bubi bwa Antikristo. Imana iguhezagire. Turabashimiye cyane Aime. Murakoze. Yego. Tugiriwe ko dushimira abakunzi ba Neema Gospel TV, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro God Deep. Turabatumirira, murumva ko twatanguye kwinjira muri bya bintu twari twita ko bigumye, ariko kandi ko bahereye ku ntango tujana ama episode yose 15, nibaza ko tuzogerageza gutahura, muzotahura, natwe ntacyo tutazokora kugira ngo bishoboke ko mutahura. Ibibazo turabyakira kandi tukabyishura. Mwumvise ko n'intango y'ikiganiro twatanguye twishura uwari yabajije. N'ubu namwe ntimuzotinye kubaza, ibibazo birahawe ikaze. Cyo kimwe n'uwokenera kubana nacu mu kiganiro kugira ngo abibarize muri uyu mwanya nyene tuba turiko tubashikiriza ikiganiro, nawe narahawe ikaze. Umwami Imana bahezagire, naho ubutaha. Murakoze.